Burundi, de plus en plus, la politique est confondue avec l'économie. L'économie est confondue avec la politique. Ni ibintu zega Gabriel Firi iriko aravuga ati erega abantu barimo baratwara haba mu nzego z'umutekano haba mu nzego za politike niwe barimo baradandaza. Bwakwegwa n'ivyo turatanga raporo sitwebwe twenyene uriko mirazitanga parcelle n'abandi mugabo biguma hahandi urumva n'uko ariko vyagenze kubera iki nta rwego rumwe rukomeye rugenda kubikora kuko rusanga rugiye kubikora ahandi hacatemba. Redevabilité utegereza gutanga inkuru ugakorera ku mugaragaro ukashikana nivyo navuga tete responsable des actions décision et résultats kandi ukumva guteza gutanga compte. Iyumvire rero umuntu wo muri presidence yumvise ikintu nk'iki ejo bundi aheze kuba stratégie de lutte contre la corruption. Bwa mbere byo bihita muraza kumfasha mu Kirundi manque de clarité de responsabilité mu yandi majambo kutamenya ubutwaro wundi muri iki niki. Iyo ni ntambamye ya mbere. Hamindi ntambamye ya kabiri ni mécanisme yo gukurikira mécanisme de suivi, faible mécanisme de suivi. Mu yandi majambo kuvuga ati mbega igwa twahaye naka cyashitse ku musozo kugira tuvuge ngo cyakozwe. Nashaka yuko ico giharuro irya score igiharuro 17 tuyigaruka koko kuko jewe ahubwo ngira ngo turi nyuma gose nagira ngo turi nka 12 ariko simbona ntuzeka simbona ajya 17 yavuye ngira ni make yanuzeka ni menshi ubwa mbere na mbere umuntu aravye aho turi iki gihe nta bitaro bihari nta madovize ahari n'abantu bahembwa neza mabarabara ameze uko ameze ama infrastructure aratangura ntahere sinzi ko mwibuka ibintu ntuzega umushanganje w'ubutunzi ministre des finances yavuze cyo bundi je bijya ibintu byaranteye ubwoba n'ubu nguma ndavyibaza kandi niba byavuzwe hajya hari ahandi hantu henshi biri hanyuma rero ngaruke aho tumutuvuga rero iterambere context y'iterambere turimwo aho umuntu wese arigwariza uza kurandira urupapuro ngo banze umbwire kuko aze yuko imwe atacasanga ntuze ubuhoho ntuze twebwe tukiri inyuma gose mu bintu vya digitalisation tuza kubishika mu mechanisme ibintu bigenda amafaranga agenda aca mu minwe y'abantu agafata igihe kininiya ukaja hariya na hariya nivyo byose nibishobora gutuma turonka amanota akwiye ngira ngo dufise menshi evenement ya mbere ni twagize itariki 21 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka ushize mwaka wetse hanyuma indi nayo ni validation de la stratégie nationale de lutte contre la corruption bayivuze kangahe ubwo ngiye nkaraba ama media ari mu gihugu nkaraba uko yavuze iyo evenement nosanga byaraduze ari byinshi byaramanutse bibereye kuko yo abantu badatanga makuru ngo bamurike ibintu bimwe birakogwa ibintu bimwe biraba urumva naho twokogwa n'ibindi bintu bimeze neza byinshi abantu bo bimenya abajya mu kora mu Transparency International ntishaka kubibona ko nyayibwiwe kuko ce n'est pas descendre sur le terrain gusa ariko n'abantu barumviriza hari ukuntu rero nantuze niyi vyibore tabyitibore canke ko mwita igiturire hari ukuntu vyatugiyemwo turimenyera donc c'est devenu endémique twarimenyereye ntuze ngira ngo nakantu ugiye kugura canke umuntu usabye service isanzwe yoteje kugira aca gusa ngo agusaba kantu abantu baba investisseur bigo baraza muri iki gihugu
bagenda bavuga ngo umuntu yabanje kumazana ngo nzokura mwiki uzompike manzume gwanje abantu baje avec des investissements donc hariho rero le fait yuko tuze gakoresha baye une banalité nta soni rikirimwo abantu bakigira isoni mutuze ngo babone yuko tuze la ibintu by'ibiturire bituma birekana yuko umuntu atisonera umuntu atisonera ntuzega kugenda kuba ku muntu uzaniye un service uzaniye un investissement ukambana ngo banzume gwanje wicaye uri mu kibanza wahawe n'abanyagihugu n'abene gihugu urumva cyo rero novuga yuko ajya 17 ari menshi kandi kugira ngo aduge twese twoteje kuva ngaha twiyemeje yuko tugiye gukora kugira ngo ajye manota aduge. Hari ikintu rero muri Transparency International bakoresha mu bihugu byinshi bagomba gufasha byasinzikajwe n'igiturire nk'ibi by'iwacu aho baraba inzego zigize igihugu mvuze inzego tuvuga ngo ni president canke niki baraba politique bakaraba wego umutekano gubutungane bamenyesha makuru société civile bakaraba bose kuko bavuga bati igihugu gihagaze ku nkingi kujya ku rusengero bakunda gukoresha le temple grec siniko ari ifisi inzego nyinshi aro bakavuga bati hagize inkingi imwe ibi ijegajega ikikwega zose nizikomeye zigenda rero iyo tugiye tugatanga rapport cyangwa tukavuga ibitagenda neza hari uwo vyerekeye canke novuga ministeri yavyerekeye ariko mu gihe hatari zini nzego ziruhande zikomeye ngo zice zikurikirana zivyure aho tuvuze tugaruka hahandi rero tuguma nkuko ariko bivuga tuguma dusana bariko aratemba rero hajya ahantu uba mu Burundi badashoboye kugira ico cigwa ngo bemere kandi ni Nations Unies muri stratégie de contre la corruption ico kintu baragishimikirako badakoresheje ico cigwa bita analyse du système national d'intégrité aho bafata izo nzego ku butungane umutekano société civile amamenyesha makuru abanyepolitike abamenyesha mana bakaraba mu nzego zose bakacinjiramo bakaraba bakavuga ati aha muri iki gisata hagwaye kunuku bohindura ukuvyofasha bagaca batanga raporo rero iyo raporo ibonetse nibavuga ati uwo munsi bashaka kugenda ugafata ngo fata kare bati mu bushikiranganje bwo bihiga ca leta habonetse umuntu yari yigiturire bose baca biruka hiyo sivyo mugabo bakibagira ko ari hahande batanumwe barafata mugari hari igiturire cyinshi gusumba nico gituma rero iyo etude ifasha ukaja kuvura aho uzi akuza gutumwanya ahantu hari hakomeye ahubwo ariko hasubizwa hasi naho bandi rero cyo turatanga raporo tukabivuga ukavuga kandi zo tuvuga tubikura mu banyagihugu biyo bivuze rero ubivuze ko hatari inzego zica zimukurikirana kwera nazo usanga zifise ko zirajega tuguma hahandi aha reka aravuga ati aya manota dufise bavuga ati ikibanza twagumanye ca kindi naho biva ni kuvuga iki byose byinshi byaravuzwe n'ibitaravugwa biriho mugabo nta rwego rukomeye ruhaguruka ngo rugende ko rugiye gonyene ibindi byose byatemvye dushobora kuvyura ikintu gushira hamwe inzego zose système national d'intégrité kugira ngo bamenye bati hariya niho hagwaye tujane muti myinshi hariya ni buke hariya harakomeye muga hakwegwa n'ivyo turatanga rapport si twebwe twenyene uriko mirazitanga parcelle n'abandi mugabo biguma hahandi urumva n'uko ariko vyagenze kubera iki nta rwego rumwe rukomeye rugenda kubikora kuko rusanga rugiye kubikora ahandi hacatemba redevabilité utegereza gutanga inkuru ugakorera ku mugaragaro ukashikana nivyo navuga tete responsable des actions décision et résultats kandi ukumva guteza gutanga compte iyumvire rero umuntu muri presidence yumvise ikintu nkiki ejo bundi heze kuba stratégie de lutte contre la corruption
bwa mbere byo bita muraza kumfasha mu kirundi manque de clarité de responsabilité, mu yandi majambo kutamenya ubutwara uwundi muri iki niki. Iyo ni ntambamye ya mbere. Hamindi ntambamye ya kabiri ni mécanisme yo gukurikira, mécanisme de suivi, faible mécanisme de suivi. Mu yandi majambo kuvuga ati mbega kuba twahaye naka cyashitse ku musozo kugira tuvuge ngo cyakozwe. Yindi ntambamye ya gatatu ni culture organisationnelle. Bimwe Eric aravuga ngo ubuntu uno munsi mu Burundi kwerekana amakosa ucucika icyaha, bica bicika icyaha. Wewe werekanye amakosa bitagenda neza baca bagushira muri liste noire ngo ninde yagutumye ivyo bintu. Ico ni culture nga. Ikindi cya kane déséquilibre du pouvoir, donc ubusumbasumbane bw'intwaro. Nukuvuga iki, uno munsi usanga abo hejuru womenga bariko bata amakosa kwabo hasi, ukamenga wo hejuru ntimura. Uno munsi ugasanga muri direction kanaka byapfuye, ukamenga ministre aho hantu nahatwara. Urumva ugacumenga birasumbasumbana. Hari ikindi cya gatanu kubura uburyo na competence. Buryo ugiye kuraba uno munsi ego uburyo burabuze, mugabo mbega ababishoboye nibo bahari, mbega barashoboye guhindura ibintu. Hari ikintu rero gikomeye cyane nyuma nashaka kuvuga ko resistance au changement. Uno munsi dufise abantu benshi batipfuza ko ibintu bigira gute bihinduka. Tuvuze digitalisation harabayikubitamwo ubuhiri, tuvuze budget programme harabayikubitamwo ubuhiri. Kubera iki bifuza kuguma muri ya systeme archaïque. Tuvuze ngo dukeneye abize kugira bahindura ibintu, hari ukubitamo ubuhiri. Nta bize dukeneye kugira ngo tugume n'ibi bintu turimo. Abatifuza ko ibintu bigira gute bihinduka, baguma bifuza ko Burundi bwoguma muri 2030 na 40, kandi turiko turaje mu bihe bindi ahisi geze tegeza kujana niki nibirizi ntambamye rezi 5 zirabuza redevability. Hama tuge mu by'ibituri hari ntambamye zine no vuga impunité, kudahana. Ndego no munsi abibye bahanwa gute, faiblesse des institutions. Hariho pression politique. Pression politique ni ukutamenya abatwararira yirima ninde abazwa iki kintu. Uzamva ngo ndindi intumbero, umuntu ahubwo yakarindi intumbero, ugasanga umuntu ariko arasaba intumbero. Ni umuntu yibereye muri quartier ntazi n'ibyo ari byo, ugasanga niwe ariko aragira gute amu intumbero. Hariyo rero nibi bya période de représailles, abantu bavuga ati vuga mu Kirundi bagatinya kwituma bosonze, avuga ati hako notakaza ikibanza reka nemere mbunde bahonyure, kuko utemeye kubunda bahonyure. Warabonye aho byageze, aho byagiye bitugeze, utemeye kubunda bahonyure. Iyi rero ingorane ikomeye cyane, avuga ati reka mbunde bahonyure. Ivyo nabibonye mugabo ntuvuge ko nabibonye. Niba yego avuga ati hako mbura umukate w'umwana, kuko beshi barabizize. Avuga ati hako ndiko ndabizira rero. Iyo rero izindi ntambamye ziriko zirabuza iyi redevabilité, iyi bonne gouvernance. Icyo tuma rero frère yavuga ati amanota ari menshi, kumbure ashobora kuba ari menshi, ariko twizere yuko ko tugiye gutwara Union Africaine hari ibintu byoza biranga, kubera ko bizotuma nako turaba uko ibindi bihugu byateye imbere muri Afrika burya muco tukawuzana mu Burundi, kumbure bimwe bigagira gute bigafasha guhinduka. Bavuze bati 17% ni menshi, mu biharo umuntu ekaraba si menshi, mugabo kandi mu bikuru byatumye n'amanota aboneka. Baraharura kuko baravuga bati abajya iyo bariko baravuga ati discours politique mbigo barabivuga kugwanya igituriye bijwa biravugwa, bakaraba ati mbega hariho amategeko agwanya igituriye uko ari kose ariho, bakavuga ati mbega none muri iki gihugu hari inzego z'ubutungane zoshobora kuja kurava igituriye. Murabizi neza ko parquet serakuo anti-corruption ziriho, baca bari gututuntu tadukeya kugira ngo 17%. So kuvuga rero ngo igituriye ngo bakigwanije bagize bavuga ati ibikoresho biriho baronse 17, mugabe yaba bikoresheje boronse na 50, nko Rwanda rufite 41, rugira igihugu ca 41, twe turi 17, Tanzania ni 84 kujana 182, u Rwanda rufite 58. Nse nka twitwe na confonze. Urumva rero hari ha tabikanganyuka ivyo nsima ziriho habuze abandi bazikoresha, kandi nawe gitwara kuzikoresha ni bya bindi yavuga, usanga avuga ati mbega ngende je nyene ibintu bica bisidukirako. Naho rero ajya amanota si menshi, kandi menshi yavuye kuri
izo institution bavuga ati la société civile iriho ibivuga egome iriho mugabo urumva naho bidaheza ngo bigire iyo bishika naho rero naho yavuye si menshi na buke twatora twonyene kubera tushoboye dukeye dufise ariko ndamusure murantunga ndamusure ngenda mu bintu sanze inzimwo abuko yari association ya mbere yari muri yintu ze UN Global Compact le pacte mondial des Nations Unies ego ifise ama principe 10 bo aba une entreprise yose yaba privé yaba publique ishobora kuvuga ati ibi bintu nzogerageza ndabikurikiza muri ibyo rero harimo na corruption je ndakubaze ama entreprise yo mu Burundi publique ou privé ou individuelle yagiye muri liste ya le pacte mondial de l'ONU nayaye muri iyi minsi kugira ngo hariho evaluation coach bizaza guca bifasha kumva yuko iyo 17 batatubeshera cyangwa batubeshera hariho evaluation yigwa mugabo kandi muri iyo bagira société civile ariko n'inzego za leta zaje kuvuga ugasanga rero wagomba à ma connaissance je ne vois même pas que les institutions privées zirimwo ariko publique bakunda gukorana na ministère d'Arota bonne gouvernance uyu munsi sindabona kuko ntituragira reaction kuko baravuze ko tangura gutanga rapport aho no ushobora kuri ico ngo tushye kubona conclusion générale sinon allez où nous sommes nta institution privée zirajamwo tuzibone publique nazo nizigenda parce que niyo hagiye hagenda inzego za leta na société civile sinzi ko les confédérations comme barajamwo bavyita évaluation pays évaluation kiraba babaza société civile akabaza secteur privé na hehe ariko nyinshi baravuga bati urabura huhera niwe turavuga urashobora gusanga abantu mateka batunganya batavuga ati aha none twokorera kuki bakaca buri cyo bakorera nta zirimo rero ziraja mu comité twovuga ama connaissance je peux peut-être ne pas kuba ndayifise en détail mugabo ntazo mbonamo nanje ntazo nabonye muko nsanze ça m'intéresse ariko nabonye mu abuko ngira ngo hari muri 2008 déjà abandi sinzi ko arabimenya ariko nivyo byoteje kudufasha ku gutandukanya politique na économie twege mu Burundi de plus en plus la politique est confondue avec l'économie est confondue avec la politique ni ibintu zega Gabriel Firi iriko aravuga ati erega abantu barimo baratwara haba mu nzego z'umutekano haba mu nzego za politique niwe barimo baradandaza donc nushaka kuba uri umuntu utwara udandaza ngo ntuzogwe mu bintu vya corruption canke kutagira des obligations utegeje kuba ugigwa igutanga amakori gutanga amatagisi gukora ibitegeje gukora nibindi iyo rero ntuzege iyo kwinjira muri iyo le pacte mondial de l'ONU byofasha gutandukanya l'économie et la politique kugira ngo ya culture ya redevabilité ya transparence ishobore kugira neza n'abantu bave mu muzimagiza wa wibore. C'est d'abord les instruments et je n'ose pas chaque des instruments essentiels na des mesures za prises. Nk'ubu par exemple turafise iyi vision 2040 2060 ijya burya n'ubutunzi bukomeye cyane gose kuko kubona yuriko uraja birafasha cyane gose parce que quand tu ne sais pas où tu vas tu ne vas nulle part. Ubu turabona donc iyo dushobora kuja hariho iyi ntuze iyi plan national de développement d'office noneho nabonye ko bayisubiyemo kandi ninziza rimwe ibintu byinshi by'ingenzi byodufasha guhagurukira ko kugira ngo tugende hariho ibi vya budget programme
donc le financement basé sur les performances iyo dufasha kwavuze ya stratégie nationale de lutte contre la corruption 2026 2030 ikaba ifise axe menshi atandatu kandi ashobora gufasha basi na yaciyemwo ndaraba uko ameze n'ibintu byoshobora gufasha hanyuma rero kandi burya ntuzela Uburundi burafise amategeko meza cyane gose yo kugwanya igiturire ikadushira mu muco umwe wese akumva yuko ivyo bazoteza ateza kubikora cyane amategeko n'amategeko twaronse dukurikira iyi convention des Nations Unies de lutte contre la corruption 2005 2010 2011 2012 ayo mategeko umuntu agendeye ko ngira mwumva yuko umukuru w'igihugu yavuga ngo tolerance zero yayivuga akoresheje intuzega ayo ma instrument qui avait été mis en place d'ailleurs muri ico gihe sinzi yuko mu vyuka bamwe kwari twaciye tuduga note yaciye duga irabaye 20 iraba 25 kubera ivyo jere ntuzega nimvire yuko izo mesure zikomeye cyane gose nkuwo kurikiza ajya mu objectif atandatu ari muri la stratégie nationale de lutte contre donc baje kuvalida ngira ngo bazoshamwe ibindi babiduha twese babidifize kuko niba tabidifiza je bizombabaza niba tabikwiza hose ngo tubimenye umwe wese agira gatabo ababwira abantu basigura ahantu bumva tuzaba dufise inkoni tudahagurukiye ko ngo dutambuke mbega gukinga igiturire bagikinga gute bavuze gukinga igiturire hari ubwa mbere kurenforcer la transparence gukorera mu muco no kuba redevable ukamenya ko ufite inshingano utegereza kugira gute kubwira bene gihugu nibona bati namakosa kubona batumiwe bategereza kuza ubwa mbere bataje nga hari ibyo bita code d'éthique de conduite mbega abantu bigenza gute hariho déclaration de patrimoine kwerekana ubutunzi kuko uno munsi nishobora kumbwira ingene abantu baduza amazu hirya no hino imiduga hirya no hino kandi batigeze berekana ubwo butunzi bwabo ibyo bita kumurika detection hariho système de contrôle mbega uno munsi système de contrôle imeze gute barubaka ibintu ubu byubatse agaca bireceptiona inzego zo kuja kubireceptiona atazigize gute ata contrôle accès à l'information mbega uno munsi kuronka amakuru ameze gute hari ikintu gikomeye batavuze bavuze koma uno munsi uwerekanye igiturira kingirwa gute uno munsi wovuga ati woja ku radio cyangwa uwo kwerekana ati nakari igiturira akingirwa gute hari ibyo bita mécanisme de plainte mbega uno munsi izanzego bavuga uno munsi umuntu adepoza gute birego ati naka yari igiturira kuko uno munsi bivuze nabi ucufatwa kuri kurambika ibara abantu niyo mvugo rihari nguri kurambika ibara abantu ukabanza ugafatwa hama rero gukinga guhana hatiza kubaho cadre juridique solide ama institution indépendante sanction effective mbega uno munsi umbwira umuntu ajana amafaranga akayadepoza ngo jena nari ivyo amafaranga ndayagarukanye gaca yitahira ntaca afatwa ubwo nyene hama rero ibyo bimaze gushika ko ni byinshi turabyo dushima ubwa mbere turemera yuko hariho bikoresho biri en place amategeko inzego hariho la volonté y'umukuru w'igihugu nibo bwa mbere tubonye umukuru w'igihugu mu Burundi avuga ibitagenda neza ku mugaragaro kijya n'ikintu cyo gushima cyane kuvuga ati hari ibitagenda neza akabivuga mu izina ni byerekana yuko afise volonté k'ibintu byogira gute byohinduka hari ibyo rero ibintu bitavuga cyane turafite urwaruka ruko ruriga buryo uko abantu biga bagaca ubwenge biragoye cyo kimera bakera uko abantu baca ubwenge baraza baragira gute barabareveye mu mutwe hari urubuga guguruye uno munsi turashima ko urubuga guguruye nico bituma turi ngati riko turavuga turasohoka dutaha amahoro kandi azi ko abatari bake babikurikirana bakavyiga ko ibitorerwa umuti gashobora gutererwa umuti hama rero ikindi cyanyuma gikomeye cyane kitavugwa amatora burya kubona amatora aguma mu gihe cyayo nivyo gushima kuko iyo amatora atabaye igihe cyayo kuva 2005 gushika no munsi Burundi maze gutunganya amatora atandatu
aya matora 6 yose yarabaye amahoro kumva rero amatora agenda aba agashikwako navyo nyene nivyo kwishimira mu gihugu kuko aya matora atabaye agasiba murazi byoca bikurikira hakaba vide institutionnel ico rero nacyo ni parmi les acquis tumaze kuronka two kwishimira icambere ryambere ko murumvise ya manota 11 mwavuga ngo yavuye hehe aje kubivuga ivyo byose barabiraba nimwe nababwira nti baraze ko hari inzego bakora ko hari discours politique akaba ko hariho n'ibikoresho ayo mateka ari karavuga dufatiye kuvyo avuga aratubwira ko ubwo butungane kandi ariyo shingiro nyamukuru hamwe no kuja kudenonsa umuntu yari igice cyo kumwitwarira byokora avuga ati haragwaye yero systeme canke gwego butungane rwaye ikibazo kiba kivyutse hanyuma ikindi twibaza kandi ivyo nivyo turonka dale mu duserukira canke abo duhura barakubwira yuko igiturire ku mabarabara cyo bana kivuze mu namashinga amateka avuga ati wego urujeje ruja n'uruza mu barabara hari inoti yabo teza gutanga ico kiravugwa kiraza hanyuma ibindi mwaravyumviye navyo twavyumviye hamwe kandi cyo kiranababaje kugira ushobora kumva yuko hariho mu vy'uburimyi fatiye kuri ya engrais chimique ushobora gusanga abantu bizotuma iyo engrais zizimvye kubera harimwo kudatunganya neza igende kiratangwa bakavuga bati narasomye ahantu bavuga bati hari abaca bayigura yose baca bayishura mu bindi bihugu ucomba nk'uko hagwaye ni hamwe rero mvuga nsubira kuvuga mu ijambo rimwe ko hakenewe cacirwa nababwira kugira inyishu iboneke neza nivyo hatwara vyumvise ko vyavuze ko hari abafashwe kera batarabivuga twibaza ko hatomoye hatunganye mugabo bari hagwaye haracakenero caki ndavuga irya système national d'intégrité bari basu système national d'intégrité aho baraba inzego zose zigize igihugu kuva kubamenyesha makuru société civile abamenyesha mana ubutungane imigambwe bakaduga bakaraba niho uheze ukavuga neza nyezi nuti ahagwaye gusumba handi na niho hatuma ibintu zose bihengama nibaza ko arahonogeza nta cigwa turagira mugabe byo dufatira ko nivyo twumva kandi bivugwa mbere no bafite inzego zibibaronderera zikabibaha bikwiye cyangwa bafite uburenganzira bwo kubona ibiharuro